nibuka igihe kimwe nariko ndasenga mu ijoro, Imana irambwira ati mbyuke nce iyo migozi. Naravyutse ndasenga nca iyo migozi kuko naje kuraba ndavuga ati igituma ibintu byose byagiye bidukurikirana ni karande bivuye ku bavyeyi. Nagiye ndakurikirana kuko navyaye abana 5, ariko kuva 2004 gushika muri iki gihe Yesu yaramfashe ukuboko. Sinigeze nja kurongorwa, sinigeze mbyara, sinigeze nshobora no kwiyumvira ko nshobora kuja mu bagabo, ariko niyumvira ubuzima bw'abana banje, nkiyumvira agakiza. Ari abantu benshi bariko bahura n'ingorane bakababwira ngo babasiga amavuta ngo niho karande zihera, n'ibintu byinshi biriko biraba. Ariko ngira ndababwire yuko karande sugusigwa amavuta cange kukoza n'isabuni. Karande n'ukwatura. Bakunzi bahori Kanani TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Mana data rugira byose uri mu ijuru, ndakuninahaza kuko takini nkwiriye gukora atari kugushima. Nico twaremewe nk'abana bawe, none wemere muri iki gitondo ciza c'umugisha utwakirira amashimwe yacu. Uri Imana idukunda kanatsinda badukunze kuva kera, aho wemera gutanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo gwape ku musaraba ku bwacu kugira ngo abamwizeye ntibapfe rubi ariko barago ubugingo budashira. Turagushimiye igikugwa cicubahiro wadukoreye, turagushimira kandi kutugwanira intambara uko bukeye nuko bwije, kuko iyo tugufise tuba twarihibuye. Ariko ushimagizwe umuvyeyi mwiza kuduhoza kwijisho ryawe. Urakoze mwami Imana ko wemeye kutwakirira amashimwe yacu nk'abana bawe. Hama icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Bakunzi bacu, turanezerewe uyu munsi. Imana yasubiye kudutera iteka yo kutuzanira umushitsi hano. Rero umushitsi ndagomba kumwakira kuri ino mbonesha kure ya Hori Kanani TV. Ego ndakwakiriye Mama Helene, Imana iguha umugisha. Rero nagira ngo imbere ko tutangura kuganira ubanze presente kuba bakunzi bacu, babanze bamenye umuntu bagiye kuganira uwo ari we, kugira ngo nejo wundi ni mwana ahure canke nibakubona baze bamenye n'uwabaganirije uwo ari we. Karibu mama. Urakoze cyane, ndabashimiye kuba mwanyiyumviriye kugira ngo mushobore kumpa umwanya wo kuganira. Ndabashimiye kandi Imana ibahezagire. Amen. Hama amazina yanje nitwa Nzeyimana Liliane, ariko abantu benshi bazi Mama Helene. Nkabasengera muri Gerison des Âmes. Ndi umumama mfise abana 5. Urakoze Mama Liliane. Ego muraza kumva cyane ndamwita Mama Helene, niryo rimbangukira. Rero uyu munsi twamutumiye hano kuko tuzi ko ari umumama yahuye n'intambara zikomeye, hama avyifatamwo neza. Rero uyu munsi twashaka kumusaba ngo aze gutera intege abamama bariko barahura n'ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo, ababwira urugendo yagenze, ababwire n'ingene yashoboye kunesha. Uko uyu munsi ndazi neza ko afise amashimwe. Rero nico gituma twamutumiye kugira ngo aze kubaganiriza, abatera intege, abaremeshe, ababwire urugendo yagenze naho rwari rugoye, ariko uyu munsi arashima Imana. Karibu rero mama kugira ngo ushobore kuganiriza abakunzi bacu, bumve ingene nabo uhuye n'intambara canke n'ibindi byose bimunaniza uko akwiye kuvyifatamo. Yesu aguhe umugisha. Amen. Murakoze cyane. Hama tugiye kuganira, hari ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice ni 27 umurongo wa 13. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo mba narihebuye iyo ntizera ko nzobonera kugira neza kuhoraho mu isi y'abakiriho. Iri jambo ni ijambo ryanje cyane, by'ukuri mba narihebuye, ariko
kuko nizeye umwami Yesu nico gituma ntihebuye. Hama uko mavyumvise nababwiye ko ndi umumama nubatse urugo, mu nyuma n'ivyakunda ndahukana 2004. Hari ibintu byinshi cyane abantu bashobora kwiyumvira mu ngo bakavuga ese naka bashobora kwahukana kubera iki yahukanye, kandi abantu bakibaza ibibazo byinshi, yahukanye arakijijwe canke ari umukozi w'Imana. Nasanze by'ukuri ari ibanga ry'Imana, kuko iyo umuntu yahukanye bisako yamenje canke n'igitutsi. Ariko jewe ngiye kuraba maze kwahukana 2004 ndahukana nta bavyeyi mu bisanzwe nari mfise, bari bamaze gupfa. Umuvyeyi wa mbere papa niwe yapfuye kera, biranka ko tubandanya ishure, tubaho mu buzima butari bwiza, ariko turashima Imana rwose kuko twabaye kuko bwari ubugombe bw'Imana. Hama maze kwahukana nahukaninja ku muonkle, ngiyeyo ndiyumvira iby'ubuzima, sinashoboye guheza ishure ngo zoje gukora mu biro, sinarinzi ibintu byo kudandaza. Hama ndavuga ati none bizogenda gute, ariko nkiyumvira ndavuga ko nahukanye bimeze gutya, atabuzima ubuzima bugoye, nahukaniye mu muryango bizogenda gute. Ariko narasenga Imana, nari mu rugo nsenga Imana, nkomeza ndasenga Imana, ariko nicara hamwe ndavuga ati nibizokoroha. Ndavuga ati umuhigo ngiye guhiga, ngiye gusenga, ngiye kuduga imisozi saba inkomezi z'Imana, kuko nahukanye mfise imyaka mike, kandi nibyakunze ko nshobora kwahukana njane n'abana kuko ubuzima bwari bumeze nabi. Muri ico gihe nibyari byoroshe gutandukana n'abana, ariko ndavuga ati kugira ngo abana banje bazobeho canke nanje shobore kubaho, nafashe ingingo yo kuzansoma ijambo ry'Imana, fata n'ingingo yo gusenga cyane. Rero ikintu cyampumurije, ikintu cyankomeje nuko naduze imisozi nza gusenga Imana saba inkomezi. Ubundi nasaba inkomezi z'Imana n'uburinzi ku bana banje, kuko navuye mu rugo umugabo acazana uwo mugore muri ryanzu nyene nari ndimo, aramuzana, amuzanye urumva ko nasize abana nibyari byoroshe, ariko ndasenga nizera Imana. Ikintu ushaka kubabwira niki, abantu muri ko murankurikirana, kwahukana si byiza, kwahukana si byiza, kuko turashobora kwiyumvira canke bikadushikako, ariko tutazi ingaruka zishobora gukurikira ku bana. Rero ndasenga, narasenga gose cyane, nkisonzesha cyane, nasaba inkomezi z'Imana, kuko nibyaba byoroshe. Narasenga kugira ngo Imana ifashe abana banje bakure. Byari byoroshe ko nshobora nanje gufata decision nkavuga ati reka nanje nje kurongorwa kuko nta buzima mfise, canke ngafata decision kuvuga ati nje uko ngomba. Ariko ndashima Kristo cyane, kuko bibaye naravuze ati Yesu mfata ukuboko, kubwanje sino kwishoboza. Yesu yafashe ukuboko rero ashiramo inyota yo gusenga, nanje numva ubuzima bwanje ari ukwibera ku misozi gusenga. Ntangura gusenga Imana, saba Imana, abana banje baracari bato, ndashaka yuko nubwo tutari kumwe mu nzu, ariko Mana ushoboze kugira ngo uzigama abana banje, kuko nari navuye mu rugo ariko umutima uri kubana. Ndimvira abana banje baracari bato, bizogenda gute? Imana iramfasha rero, ifata ukuboko, ndasenga Imana kuva muri 2004 gushika muri iki gihe.
ikintu cyashoboje guhagarara mu gakiza, mu rugendo rw'agakiza, ni ukuba mu ijambo ry'Imana no gusenga Imana no kwisonzesha. Rero icyo nshaka gushima, ndashima Imana gose kuko abana banje mu rugezo bamaze kugeraho, ndashima barize kandi bamwe barahejeje n'abandi baraciga. Imana yarabazigamye by'ukuri, nibiba byoroshe, muravyumva. Nabaye mu bihe byo kurira gose, ndiyumvira ati umwana wanje mbega yo bashoboye kuryama neza. Murazi abavyeyi uko bimeze, umuvyeyi arashobora kuvyuka akaza kuraba abana ko bifutse. Ibyo byose mu ijoro uko abana birigwa byose, ariko nabihereje mu maboko y'Imana. Yesu amakwihangana. Ikigwanishwa nakoresheje cyane, nasenze mbwira Imana ime kwihangana kandi komeze kwizera kwanje, kuko uko nasenga Imana yarambwira kwizongirira neza. Uko nasenga Imana ikambwira nzokugirira neza, nzogutabara, abana bawe nzobarinda, nzobatabara. By'ukuri ndashima Imana kuko Imana numwizigirwa. Kristo yambaye hafi gushika nubu, mbona kugira neza kw'Imana. Ivyo bihe urumva ko Yesu yamfashe mu kuboko. Yesu afata ukuboko, sinigeze mba indaya, sinigeze nja kurongorwa, kuko navuze ati ivyo kurongorwa nibizokunda kubera abana banje baracari bato. Eske abana baziyumvira gute bavuga ati mama yaradutaye agiye kurongorwa? Ndavuga ati nubwo tutabana mu nzimwe ariko zobakurikirana. Nuko icyo nshaka kuvuga niki, shaka kuvuga ati muri byo byose ariko naciyemo nagumye niyumvira, ndavuga ati kubera iki nshobora byanshikiye muri imyaka yanje. Nafashe umwanya wo kwicara hasi ndiyumvira, ndaraba ubuzima ababyeyi bacu babayemo, ndaraba ubuzima ba mama bacu babayemo, ndaraba umuryango, nsanga urukurikirane uko rwagiye rugenda, sanga ni karande. Mama nigeze arongorwa, habe bivukana bigeze barongorwa, sanga ni karande. Nibuka igihe kimwe nariko ndasenga mu ijoro, Imana irambwira ati mbyuke nce iyo migozi. Naravyutse ndasenga nca iyo migozi, kuko naje kuraba ndavuga ati igituma ibintu byose byagiye bidukurikirana ni karande bivuye ku bavyeyi. Nagiye ndakurikirana kuko abantu hari abantu mu muryango, nagiye ndaba ubuzima bwabo n'ukuntu babayeho, nsanga kabisa ntibagiye bakora mariage. Rero bagiye barasambura ingo babayemo, ni urumva bamwe bagiye barabyara ku bagabo bangahe. Ariko gushika muri iki gihe ndashima Uhoraho, ndashima Kristo cyane yafashe ukuboko. Navyaye abana 5, ariko kuva 2004 gushika muri iki gihe Yesu yaramfashe ukuboko. Sinigeze nja kurongorwa, sinigeze mbyara, sinigeze nshobora no kwiyumvira ko nshobora kuja mu bagabo, ariko niyumvira ubuzima bw'abana banje, nkiyumvira agakiza. Rero ndashima Imana cyane gose Kristo ko yabanye nanje. Turiko turaganira, nshobora kuvuga nk'impanuro nshobora gutanga abavyeyi bo bari mu rugo. Ushobora kuba muko murahura n'ingorane zitandukanye, ariko nshaka kubatekerera ndababwira ati senga Imana, ja ku mavi, ubwira Imana igwe kwihangana gushitse. Ni ikintu cya mbere nabonye kwihangana. Iyo Imana iguhaye kwihangana iraguha kwihangana, kandi ikakwihanganira ibibazo byose uri kuracamo. Nivyoroshe, turashobora kumva ko twebwe dushaka kwiyoroheza, tukavuga ati reka twahukane. Hariyo kwahukana bikuvako canke kwahukana bitakuvako, ariko icyo nusaba gusa musenga cyane, musengera ingo zanyu, musengera abagabo banyu, musenge kandi mongere musenge, kandi mongere musenge.
urakoze cyane ego ariko nagomba ndagusubiza inyuma gatoyi ego kuko umuntu yumvise ngo warahukanye wowe ushobora guca ku masonga buke abantu bakumva warunagacishije muti hari abantu bashobora kwahukana bibavuye ko canke bitabavuye ko none mwebwe byabagendeye gute kugira ngo mushore gusohoka mu rugo ego cyane murakoze jewe mu rugo nivyamvuye ko nibuka uwo munsi insohoka mu rugo yari mu ijoro ariko sinagiye mu ijoro nagiye bukeye nari nagiye kwa muganga ngwaye kuri Prince Regent ndabura umudokiteri yari ari muri tour ya operation ariko aravuga ati abantu bose bamaze kwakirwa mubabwire nubwo hoba mu ijoro ndasa kubakira nibuka ico gihe natashe yari saa moya z'ijoro ndamanuka ngeze kuri bisi muri ville numva telefone ya muvyara wanje arambwira ati mvuye mu rugi wawe sanze umugabo wawe arambwiye ngo uno munsi mushobora basha uno munsi biracika ati rero uragenda neza kubera jewe hagati yaho kimbwira ndavuga ati ico namwishuye ndamubwira ati narafuye kera nimba Imana ibona ko ngiye gupfa sawa bibe uko Imana igomba ko biba ndakomeza ndagenda ngeze ahantu mu Nyakabiga ico gihe naba mu Nyakabiga ngeze kuri bisi nca ku mama dusengana ndamubwira ati je numvise amakuru ndashaka twicara ahantu dusenge hama turicara turasenga ngeze mu rugo umugabo arambwira ijambo arambwira ati kuva uyu munsi ngira ndakubwire yuko tutazosubira kubana kuko nta rukundo nkifise kuri wewe ariko hagati yawo twari tumaze imisi tutameze neza mu rugo bijya byo kwikekana gusa umuntu akikeka kumva amabwire y'abantu niko vyari bimeze ubundi hoho sinovuga ati umugabo ubundi ho umugabo abafise ikintu ahagararako avuga ati naka dushobora gutandukana kubera iki kubera twari tumeze neza mu rugo nta buzima bwiza umfete n'amahoro twarashwana buri gihe nkama mu ibarabara ngenda nsubira nahukana subira mu rugo ariko ubundi hoho we cyane yarakunda kumva amabwire y'abantu hama rero jewe kubera byari bimeze gutyo nace ndamubwira ati kubwanje kuko byari bimeze gutyo ndavuga ati kubera ari mu ijoro urareka nzogende mu gitondo ariko ibintu nshobora kubabwira abantu baravuga ati naka kubera iki yashoboye kwahukana jewe novuga ko yari amabwire ariko nsubiye inyuma nagize ibibazo byinshi mu rugo maze kugira ivyo bibazo ngira umuhigo wo guhunga kandi nari nakijijwe maze kugira umuhigo wo guhunga hari abantu bari muri Malawi mu nkambi ndavuga ati jewe nshaka je numva ko nshobora guhunga nkagenda kuko ndabona ubuzima bwo mu rugo bunaniye hama barambwira ati rero ibintu byo gukora amadosiye no gushikino ni birebire bisabwa amahera ngaba nari mfise umudamu twabanye umugenzi uwo mudamu aja hanze agiye hanze yaraza ubuzima mbayeho amaze kuja hanze ndamutelefona ndamubwira jewe omfete twaravuganye anyemerera amahera yo gukora ariko ndamubwira ati nuzoma amahera yo gukora ndashaka amahera nshobore kugenda mfata abana ngende hama acarambwira ati sawa tugumaho jewe nguma ndindira ko yo mahera ariko ari banga ryanje urumva ko mu nyuma yaho uwo mudamu yaciye acinyuma agerageza kugira ngo umugabo abimenya aragenda bibwira umugabo aramubwira ati umugore wawe agira guhunge
amubwira amakuru menshi cyane. Umugabo nawe turi kumwe na kintu yigeze avuga. Amaze rero kumenya ayo makuru nico gihe yanyirukanye. Amaze kunyirukana ati nta rukundo agifise kuri jewe. Nanje ndavuga ati buriya urukundo ruheze umuntu arashobora kubana, ariko nanje numvaga ko atarukundo nkifise kuri we. Ndavuga ati jewe noronka ahantu nshobora kurara gusa nubwo no burinjya nkaryama nkumva ko noronka amahoro. Hama niho twagiye mu miryango baratwumviriza, ariko hagati yaho twari tumaze kumva ko agiraza n'umugore, kuko uwo mugore bari bamaranye igihe imyaka itari mike. Hama abavyeyi kote zose baraza barahura iwacu, baravuga ati uko biri kose wewe uce bugufi kugira ngo twumve ico we kiri ku mutima wiwe. Hamaraza azana ibirego, aravuga uyu mugore yagira ncike agende, nyene ibintu vyinshi gutyo. Aravuga nanje ndavyemera, naravyemeye imbere y'umuryango, ndavyemera. Basi maze kuvyemera, ariko baramubwiye none ko yemeye hari ikintu ishobora kuvuga. Aravuga ati jewe sinshobora nidushobora kubana. Sawa, decision ibaye uko nanje ndavyakira, kuko nanje naye numva umutima wanje utameze neza. Niyo makuru yabaye nkayo. Hama turatandukana, nyene aragenda, nanje nguma aho nari nahungiye. None wavuze yuko atabavyeyi wari ufise, wavuze ko atakintu wari ufise, wavuze yuko no kudana tatani byo wari ushoboye. None muri ico gihe gushika ubu wabayeho gute, wifashe gute kugira ngo ushobore kwibeshaho, ushobore, kuko rimwe na rimwe hari aho abantu usanga iyo bahuye n'ibibazo batumutwe, ugasanga bakoze amakosa. We wavuze uti ntiwifuje gusubira kurongorwa, ntiwifuje no kuja kurondera n'umugabo wundi, uravuga uti jewe nteza kwigumya, urasenga Imana ngo ushobore kwigumya. Mugabo hariho ukuntu washobora kubaho kugira ngo nawe witunge, wabigenjeje gute? Murakoze cyane. Jewe nyuma yaho urumva siniyumvira kudandaza, kuko nabona ko atavyo noshobora, ariko mu nyuma nyene byari bigoye gose, bigoye. Mu nyuma ndasenga Imana, ndavuga ati Imana imumutayi nkore. Ntangura gukora kudandaza, ariko uko nkora bikanka. Ndasenga Imana ngavuga ati Imana none ko vyanse, ko ikintu cyose nshobora gukora bikanka. Ndagerageza mu buryo bwose, bakantwara ibintu, bakanyiba, bakagira gute. Nkavuga ati Imana basi nimba ubona ko bidakunda ko nshobora kubandanya gukora, urantunga. Nuko byagenze. Imana rero gushika n'ubu, je natangiye gukora muri 2014, niho natangiye kudandaza utuntu n'utundi, bamwe barabizi. Hama rero vyanse gose ndabihagarika, ndavuga reka mbanze nicare ndabe, ndabwira Imana intunge. Nuko rero ikintu novuga, Imana yabanye nanje gushika muri iki gihe. Sinovuga ikintu ca mbere, ndashima Imana ku bantu bashigikira. Nukuri nabonye Imana yazanye abantu ku buzima bwanje kugira ngo bafate ukuboko. Gushika n'ubu ndabayeho, sindandaza, ndakora imirimo y'Imana gusa, ariko nkabaho. Urumva ko ari abantu bashobora kugira ingorane, akahukana akavuga ati jewe nta bindi shobora gukora, reka nje kurongorwa canke nje mu bindi. Ariko jewe Imana yaramfashije, inzanira inshuti zimba hafi, zikanyitwararika, zikumva ko iyo nshonje bakumva ko nabo nyene bashonje. Rero gushika n'ubu Imana iracantunze. Naragerageje by'ukuri kudandaza, ndagerageza mu buryo bwose, narafata n'ibintu by'abandi nkaja kudandaza. Mu nyuma ndavuga ati
bizohava binzanira ingorane nze kugaragara ko ntari umwizigigwa, reka ndabihagarike. Rero gushika muri iki gihe muri urugendo Imana yabanye nanje, nubu iracari kumwe nanje, nirantetereza n'umusi n'umwe. Simbura amahera y'inzu, nubwo bishobora gushika ibibazo kwisi, turacari kwisi, tuzohura n'ibihe kuko umukiza wacu yatuneshereje. Nico gituma tutazotinya, kuko tuzi ko ari kumwe natwe. Ijambo ryiwe yaratubwiye mu ijambo, aravuga ngo muzoca mu mazi ntazobatembana, muzoca mu muriro ntimuzosha. Rero imiriro turayicamo, ariko nidusha. Imiyaga irahaguruka n'imifunda, ariko ndaco tuba, kuko twizeye Imana kandi duhagaze muri Kristo Yesu. Ndashima Imana kubwanje nk'umwana navukiye mu gisagara, naravukiye mu gisagara hagati mu gisagara mu muji neza. Murazi abana bavukiye mu gisagara kenshi nibakunda guhura na defete. Aravuga ati jewe nuko vyagenze guca, ariko ndashima Yesu cyane ko yamfashe ukuboko kw'iburyo muri urugendo rw'agakiza. Nubu ndacahagaze, ndacashikamye muri Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha. Imana ishimwe. Amen. Hari ikindi kintu wavuze cya karande. Ego karande hariho abantu benshi badashobora kwitahura neza, abandi ntibanayemere. Nagira ngo use n'ubisigura gatoyi kugira ngo abantu bumve by'ukuri ko karande ibaho, kandi iyo hari karande ku buzima bw'umuntu kenshi ibintu ntibigenda neza. Woshobora kubasigurira gato ingene karande imeze, n'ingene umuntu ashobora gusenga akitandukanya n'ivyo? Ego murakoze cyane. Kuvyerekeye karande, hari igihe usanga abana bavutse mu buryo n'ubundi, ugasanga hari abana bavutse mu buryo bw'ubusambanyi, ugasanga abavyeyi babavyaye mu busambanyi, ugasanga bagiye kubaka ingo, barabanje kubavyara bari wabo, ugasanga abavyeyi babo nibigeze barongogwa, ugasanga entre umumama canke umupapa. Ugasanga rero karande kenshi biva ku bavyeyi batuvyaye. Rero ni bigozi igenda ikurikirana. Urumva usanga bidukurikirana twebwe kubera kutamenya yuko zijya karande zidukurikirana, ngo dusenge ngo tumenye yuko izo karande zidukurikirana. Nizo ngaruka tuba turi mu ishengero dusenga, ariko nitumenye yuko tugendana karande. Urumva ko jewe nari nakijijwe ndi mu rusengero, ariko simenye karande, ariko mu nyuma naje kumenya ndiko ndakurikirana. None bishoboka gute? Ngiye kuraba nsanga abavyeyi mu buryo batuvyaye cyasanga ni karande. Hanyuma mbonye ko ari karande, rero niho nasenze ncagagura, ndavuga ati Mana je narakumenye, uruzogi rwanje rwafatikanyije n'uruzogi rw'abavyeyi nirucike, kuko naramaze kukwakira. Rero hari abantu bariko baraba mu buzima bwo kutamenya yuko ari karande zavuye ku bavyeyi babo. Muri ico gihe gerageza urabe ubuzima uri kurabaho, kandi hariho nibindi ubuzima umuntu ashobora kubamo karande zigatuma umumama yahora akunda kunywa inzoga cyangwa yarasambana, ugasanga ubundi nawe nyene nubwo buzima urimo, ukibaza ati nta kintu ubuze, ariko ukumva inyota y'inzoga n'inyota y'ibindi. Ariko nasanze karande zirakurikirana kurungano rushika 4. Ariko ivyo byose iyo umaze kubimenya, Kristo yaraje kugira ngo atumare izo karande, kugira ngo acagagure iyo migozi yose. Rero wowe uri kuraca muri ubuzima, gerageza urabe, ube ari umugabo canke uri umugore, ugerageze urabe ubuzima uri kurabaho, ukurikirane histoire z'abavyeyi bawe, urabe ko atangaruka z'abavyeyi ziri ku buzima bwawe, kuko izo ngaruka bamwe
nizo zagiye zidukurikirana zo kutubaka, kuko nitwamenye yuko twagiye kubaka turi abana. Jewe nagiye kubaka na mariage nakoze, nagiye kubaka murazi abana b'imfuvyi, nagiye kubaka ndi imfuvyi nyene, maze kuba imfuvyi nagiye kubaka gutyo nyene naragiye. Ariko urumva ni mu buryo abavyeyi bacu nabo nyene babaye. Urumva nico gihe sinari bwakizwe, nguma mu rugo, naje gukizwa nyuma. Ivyo bibazo vyose biko biraba naje kubitahura nyuma gose ivya karande. Rero ndasaba abantu bose kuba maso, uwamenye Imana, utaramenye Imana arabe ubuzima arimo, arabe ko atari ko araba ubuzima, ubwo buzima ariko aracamo bivanye n'ivyo abavyeyi bakoze. Hariyo karande nyinshi usanga n'abavyeyi bari abantu bakunda kuja ku bafumu, bakajana abana babo babatanze ibimazi, bakabatanga hariya bajana amazina yabo, ugasanga biriya byose atakintu na kimwe bazi. Ariko ivyo byose tubimenyera gute? Iyo duhagurutse gusenga. Iyo uhagurutse gusenga ukanisonzesha, ugasaba Imana kugira ngo Imana iguhishurire ubuzima uri kurabaho ubwo aribwo. Imana iguhishuriye urahaguruka ugasenga. Ari abantu benshi bariko bahura n'ingorane bakababwira ngo babasiga amavuta, ngo niho karande zihera, n'ibintu byinshi biriko biraba. Ariko ngira ndababwire yuko karande sugusigwa amavuta cange kukoza n'isabuni. Karande n'ukwatura. Iyo umaze kumenya umuzi, uragenda ukatura ca kindi nyene, ukahamagara Kristo, hanyuma ugaca ya migozi. Kristo agaca ya migozi yose yari ifatanye n'umuryango wawe, ya migozi yari ifatanye n'abavyeyi bawe, utanguriye kuba sogokuru n'abasogokuruza, ukagenda uca ya migozi. Rero karande n'ukwatura ico wabonye ukacatura. Nuko rero Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe ko washoboye guhishurirwa iryo banga, kandi urakoze no gusigurira abandi. Umuntu wese by'ukuri abona ariko arabaho ubuzima adatahura nawe, nukuri kenshi haba hariho ikintu utazi, ikintu gishijwe ukwiye gusengera, kuko Imana yaremye abantu bose bameze neza, ariko bagiye banduzwa n'umwasi. Rero umuntu wese nukwiraba, akaraba ubuzima ariko arabamwo, ariko arabaho, akaraba ati kwereka jewe ibi bintu bimboshe, ingesi imboshe. Hariho ingeso ubamwo kandi naso yarayifise, canke mama wawe canke sogokuruza wawe. Ivyo ni ibintu bikunda kubaho kenshi. Rero nukuja muraraba, ugasanga abantu ntibubaka, abantu ntibavyara, abantu ntibatera imbere, ugasanga n'umuryango wose umeze gutyo. Kenshi usanga ari karande. Yego Imana iguhezagire. None uyu munsi ubona abana bawe bameze gute? Mbega barakijijwe? Mbega ubona byarabagize kwingaruka? Ubona bamerewe gute mu majambo make? Yego murakoze cyane. Ndashaka gushima Imana kubw'abana banje. Byukuri ntibyari byoroshe. Jewe igituma nasenga cyane kandi nase no kuva mu gihugu, nari niyumviriye ko nshobora no kwideplasa, ariko nibyakunze kuko nabonye yuko bishobora kwamfekta abana bakabaho mu buzima bubi. Uno munsi ndashima Imana cyane, abana banje bariho kandi barakomeye kandi bameze neza. Igitangaza cyabaye, Imana nkoreye igitangaza, impera abana ubwenge ku ishure, abana bakiga. Aha turiko turavugana, umwana kuva ku mwana wa mbere, umwana wa gatatu azoheza uyu mwaka kaminuza, uwa kane nawe nyene ariga ari muri secondaire, nawe aheza uyu mwaka. N'umwana wa nyuma mfise nawe nyene ariga. Ndashima Imana cyane, nagerageje kubegera, barakijijwe kandi baranabatijwe, kuko nagiye ndabigisha ndavuga ati mu buzima ibintu birabaho. Mu nyuma yaho ariko jewe maze kwahukana narabajije Imana, none kubera iki wemeye ko ibi bintu
biba. Fata iminsi 3 nja gusenga mbaza Imana, ni kubera iki uzi ko ndi imfuvyi, ukemera ko nshobora gutandukana n'abana banje, ukemera ko ibi bintu biba nubwo twagize intege nke. Ndazi kuri Imana udahagarara mu ntege nke. None Mana, niho Imana yambwiye, irambwira ati ngaha nakuzanye ku ishure, aha muri iki kibanza uri ku ishure kugira ngo wige uzigisha abandi. Ico gihe nibuka yari ijoro umunsi ugira 2 w'amasengesho nisonzesha, njamye hasi mbona umuntu anzaniye uniforme yo mu wa 6 primaire, ngo butanguye ishure mu wa 6. Hanyuma abantu bari bankuriye mu by'agakiza barambwira ishure ry'Imana ni ryoroshe, hariho gusuzugurwa, hari inzara, hariho kwambara ubusa, ariko jewe namasenga n'Imana ushoboze. Ariko mubwo rugendo gose uko nagenda nabona Imana inyereka meza primaire, ngaheza primaire, nkabona mvuye muri primaire ngiye muri secondaire. Mu mwaka wa 2019 2019 niho nabonye ndiko ndasenga kandi nkora ikibazo cyo muri kaminuza. Ni byari byoroshe, murumva ibi bintu ndiko ndababwira bantu b'Imana, ni byari byoroshe, ubuzima bwanje ni bwari bworoshe, ariko ndashima uhoraho aho ngeze, ndahagaze mu gakiza kubera Kristo. Harige nicara nkiyumvira ngavuga ati Mana, nk'ubu kuva 2004 gushika muri iki gihe, iyo utaza kumfata ukuboko nari kuba narafuye kera gose, sinari kuba nkiriho canke nari kuba ndi mwisi meze nabi. Rero ndashima abana banje bameze neza gose, barize, imfura iriga iraheza, barahari bose bameze neza. Nasanze kwihangana ari ikintu gikomeye gose. Ndashaka kubahamagarira, murabona ko dushobora kuba tubana, urumva tubana hagati y'umugore n'umugabo, twaje ahantu dutandukanye, twahuye turi abantu bakuze, ariko utagira kwihangana. Ibinyene ndiko ndababwira ibintu vya karande nuko nyene, osanga umuntu yabaye umugabo yabaye mu buzima atigera abona umunezero, nawe ukabaho ukeneye umunezero, ukeneye kubaho neza, ariko ugasanga ntibikunda kuko umuntu atanga icafise. Utanga umunezero kuko wanezero, wabaye mu bihe byo kunezerwa. Rero nukuri nugutahura, kandi Imana idushoboze kwihangana, tugire kwihangana gushitse. Imana ibahezagire. Ego nukuri ingabire yo kwihangana irakomeye cyane muri ubu buzima tubamwo, cyane cyane ubw'urugo. Turahuriramo n'intambara nyinshi, turahahuriramo n'ibintu bituma bidutwara amahoro, ariko rero itagira kwihangana ntibikunda. Nukuri jewe igituma nazanye uyu muvyeyi ngaha, nukuri n'umuvyeyi nzi yihanganye, yaciye mu bintu bikomeye, ariko agumiza umutima ku Mana, ntiyandarika, aguma hafi y'abana biwe, aguma kumwe n'Imana. Imana nayo iramushigikira. Rero nagomba najewe gutera intege abantu bose baba bari mu bibazo, nukuri nimuhungire ahandi hantu, muhungire ku Mana. Imana nishobora yonyene kukuzigama no kukuzigamira bawe. Rero hariho abantu usanga iyo bahuye n'ibibazo baca baja mu bindi bintu, ivyo bintu ugiyemo bizokwica, ariko ni wahungira ku Mana, Imana izogutabara kandi izogucira inzira. Rero nagira ndagusabe utubwira akajambo kanyuma ushobora gutekerera abantu bari mu bibazo, ijambo batekerera kugira ngo bagumye umutima, nkuko nawe wagumije uyu munsi ukaba uri umuntu abantu bashaka kwikora ko. Uyu mumama n'umuntu vy'ukuri ashigikira abantu, afasha abantu bari mu bibazo, n'umuntu ubona ko atekanya atabwo bafise. Rero nubatekerera akajambo kanyuma gashobora kuremesha abantu bari mu bibazo nk'ibyo. Ego cyane murakoze. Uko nababwiye muri iri jambo riri muri Zaburi, ngo manarihebuye iyo ntizera ko nzobonera kugira neza kuhoraho mu isi y'abakiriho. Niwitege rero uhoraho, rema umutima wawe uhumure,
nuko niwitege Uhoraho. Ico nshobora kubaremesha bene data abariko baraca mu bihe bimeze nk'ibi uko nababwiye, ni muhumure, Yesu aracari ku ngoma. Komera, ambara inkomezi, ambara imbaraga, ariko ico no gusaba wegera Imana cyane. Buriya kwegera Imana bituma umuntu ashobora guhagarara mu kigeragezo. Buriya gusenga Imana, senga Imana, ugira umwanya wo gusenga, ugire n'umwanya wo kuba mu ijambo ry'Imana. Bizogufasha guhagarara mu rugendo urimo, bizogufasha kwihangana muri urugendo turimo. Rero abariko baraca muri ibi bihe, nukuri Imana ibagirire neza. Ndabasaba vy'ukuri, ni ijambo ry'Imana ravuga ngo abo tugwana saba inyama n'amaraso. Mu bisanzwe abatugwanya s'abantu, ni imyuka mibi. Rero imyuka mibi niyo igwanya umuryango, idakunda yuko abantu babana amahoro. Ariko kuko Yesu yatuneshereje, nico gituma rero ndabatera intege. Wewe niwibaze kuri wenyene uri mu bibazo, ni benshi kwisi yose bariko baraca mu bibazo, ariko ngira ndagutera intege. Komera, Yesu aracari ku ngoma, Yesu ni muzima, nubu aracatugwanirira, nubu aracatuneshereza. Haguruka, wambara inkomezi, ubandanye urugendo, ntubivemo, bandanya. Amabwire abantu bashaka kukubwira, bakakubwira ati bivemo, nibimeze neza. Urumva ko nanje nari niyumviriye kubera kuruha, ndavuga ati nofuma mpunga nja kure, mpungane n'abana banje mpunge. Ariko ubuhungiro bwiza buri muri Kristo Yesu. Mureke duhungire muri Kristo Yesu, azodufata ukuboko, azodutabara, azotugwanirira. Wewe uri kuraca muri ibi bihe, komera kandi ureme. Yesu arahari kugira ngo akugwanire intambara. Imana ibahezagire, amen. Urakoze cyane mama Helene utera intege abantu ariko baraca mu bibazo. Rero reka tugusabe uturangirize usenga, kandi turizera nuko nitwasubira kukwikorako kuzotwitaba. Murakoze cyane, reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Mana wabanye nanje, Mana wabanye n'ubwoko bwawe ubambutsa mu kiyaga gitukura. Ndagushimiye Mana wabanye nanje muri urugendo, nivyari byoroshe, ariko wamfashe ukuboko Mana, ukuboko kwawe kw'iburyo unyobora mu nzira zawe zo kugororoka. Ndagushimiye data wa twese kuri umwanya, ndashimiye bene data bashoboye kumpa umwanya muri iki kiganiro kugira ngo shobore kuganiriza bene data bari hirya no hino. Ndasenze rero Mwami Imana muri aya masaha kugira ngo ukomeze abariko baraca mu bibazo nk'ibi nabayemo. Mwami Yesu bakomeze, Mwami Yesu bagwanirire. Biranashoboka no kuri umugoroba abari bacitse intege ukabongera inkomezi, abari bafashe umugambi wo kubivamo nibabivemo mu izina rya Yesu. Ubakomeze Mana, abagize amadivorce bari mu nzu, ureke Mwami w'abami uhaguruke, ureke uhaguruka ubagwanirira intambara mu izina rya Yesu Kristo wanesheje rufu na kuzimu. Ureke za mbaraga zakuzuye imisi 3 mumva, izo mbaraga zimanuke mu ngo za bene data bariko barahura n'ibigeragezo mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti. Mwami Imana ndabasabiye inkomezi, Mwami Imana ndabasabiye imbaraga, Mwami Imana ndabasabiye Mana kubana nabo, ureke ubagirire neza abafise umugambi wo kubivamo. Mwami bambika inkomezi ubagwanirire kugira ngo nibabivemo. Mana bari mu ngo zabo kugira ngo data babashe kuguma mu ngo zabo, barera abana babo, babeho mu buzima bwiza n'abagabo babo. Mwami n'abagabo babeho n'abagore babo, ubashoboze Mwami Yesu abafashwe miri na Satani. Ureke Mana bari
bafashwe n'imigozi z'akarande ureke ucagagura iyo migozi nyagora ku ngoma kugira ngo mana urugo ruba amahoro. Ndasabye urukundo rwa mbere hagati y'umugore n'umugabo mu izina rya Yesu Kristo, ugarura urukundo rwa mbere, urugarure nyagora ku ngoma kugira ngo ubagarukanire urukundo, kugira ngo babane amahoro, babashe kurera abana babo, abana bakure mu ndero nziza. Ndagushime nyagora ku ngoma, ndaguhimbaje data wa twese. Iri sengesho uryumve rigere hirya no hino mana kugira ngo babone gutabagwa nawe. Ndagushime nyagora ku ngoma, uri mana yumva gusenga, uri mana yumva gusenga, uri mana itabara, umanuka utabare mu izina rya Yesu Kristo. Uzobukoze mwami, turagushimiye n'icyubahiro, urakoze kumva amasengesho yacu, urakoze kuba hano hantu mana. Ishimwe n'icyubahiro bikomeze kuba ibyawe ubu n'iteka ryose, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Imana ibahezagire mwese, mwarahezagiwe mugire umugisha.